Abakobwa ni abantu bakunda kwisanzura kandi bagakunda kuba sociable n'abantu benshi, ugasanga baha umwanya abantu benshi kugira ngo bumve umusore afise intego canke umusore afise mu mutwe canke afise intumbero y'ubuzima. Wokwibaza uti rero nibihe bibazo nobaza umukobwa kugira ngo azohore yiyumvira uyu musore bahuye canke kugira ngo azohore anyiyumvira mu gihe mubajije ibibazo avuga ati yamara uriya musore twahuye yari afise ibibazo, canke akicara ahantu akibuka ati uyu musore niwe musore muzima tumaze guhura nawe. Abenshi basore bibaza ko gufatisha umukobwa agahora kwiyumvira bisaba amajambo menshi, ariko sivyo. Ego abakobwa barakunda abasore baganira, ariko ntibakunda umusore afise amajambo menshi atagira intumbero. Aya majambo rero ngiye kukubwira canke ibibazo ugenda kumubaza umukobwa, nta majambo menshi bisaba canke nta buhinga bwinshi bisaba, ariko bisaba gusa kuba wicaye ugatekereza ukiyumvira, hanyuma ukamubaza ibi bibazo, umukobwa akazosigara yiyumvira uyu musore canke agasigara akwiyumvira mu gihe umubajije ibi bibazo, cane cane muri iki gihe tugezemwo. Nimba rero ushaka kumenya ibi bibazo, utore agatebe wicare wumvirize. Ni ibibazo bigera ku bibazo 5. Umubajije ibi bibazo bizotuma uyu mukobwa abona yuko utandukanye n'abandi bahungu bose bahuye. Abenshi turazi ibibazo dukunda kubaza abakobwa, nawe uri kuriyumvira ushobora gusanga atari byo, kubera ko ivyo ngiye kukubwira hano bitandukanye n'ivyo wiyumvira. Ikindi naco, nimba wemeranya nanje, ugende muri commentaire utwandikire utubwire ati ibi bintu ndavyemera birakora. Ikibazo ca mbere rero, imbere yuko ukimubaza, reka mbanze nkubwire aka kantu gato cane uzobanza gukora imbere yuko umubaza bino bibazo. Banza umubwire uti nishimiye guhura nawe, ikindi uti shimishijwe nuko umpaye umwanya kugira ngo tuganire, ndipfuza kukubaza ibibazo bike cane, unyemereye nobikubaza nta kibazo. Hanyuma umukobwa niyo akwemerera uzoce utangura kumubaza ibibazo vyawe, kubera yuko niba mubaza atakwemereye gahatiriza bizorangira ata mwanya bihaye, ata n'umutima bishizeko. Ariko ni vyiza kuhera kwa aka kantu ugatangura kumwereka ko umwishimiye, hanyuma ukamusaba uruhusha rwo kumubaza ivyo bibazo. Ikibazo ca mbere uzobaza umukobwa bikarangira umukobwa agumye akwiyumvira canke agumye akwibaza ko cane, mwino minsi tugezemwo ubona ko ibintu bisa n'ivyagoranye, uzomubaza uti wipfuza kuzovamwo umuvyeyi ameze gute? Iki kibazo uba wumva umenga kirasanzwe, ariko menya yuko mu minsi tugezemwo abasore benshi ibibazo vyo kumva yuko bokubaza umuvyeyi wipfuza kuzovamwo batakibiha umwanya, kuko kurongora si ikirenga canke gushira mu mago si ikirenga. Rero umukobwa uzobaza iki kibazo ari rya mbere azotangura kumva neza yuko uyu musore ariko baraganira yoba afise gahunda yo gushaka kunshira mu rugo canke yo gushaka kungira umugore, kuko atanguye kumbaza ibintu by'abavyeyi bisigura yuko uyu musore afise gahunda. Rero iki kibazo ni icingenzi cane kukibaza umukobwa, kuko azovuga ati uyu muhungu duhuye atandukanye n'abo twahuye, kuko nta muntu yigeze ambaza ibibazo. Abambaza vya bintu vyo gusohoka ahantu ukunda gusohokera n'ibiki, ariko uyu we aje ambaza ibintu bizima. Ni ikibazo c'ingenzi cyane ukwiye kubaza umukobwa. Hanyuma iyo uhejeje kumubaza ikibazo, ico ukwiye gukora niki? Ni ukumwunganira nawe ukamubwira uko ubona ibintu. Wahejeje kukwishura nawe ukaca umubwira ati nanje ibi ndabibona uko, kugira ngo ikiganiro kiryohe hagati yanyu. Iki kibazo ni cingenzi cyane. Ibibazo nubibaza umukobwa azobona yuko uri umusore ufise intumbero, uri umusore ufise iyo uri kuraganisha ibintu, canke ufise intumbero mu buzima, canke umufise ko intumbero. Ikibazo rero ca kabiri ukwiye kumubaza umukobwa kugira ngo yumve yuko uri umusore afise gahunda, afise intumbero, uzumubaza uti hagati y'umuhungu afise amafaranga utazi ingene yayaronse n'umuhungu nta mafaranga afise ariko afise amaproje akeneye umuntu wo kumufasha kugira ngo amaproje yiwe ashike kure, ayavyaza umusaruro, wohitamwo nde? Iki kibazo kigora kwishura abakobwa benshi, ariko iki kibazo iyo kibajije umukobwa muzima arumva neza yuko hariho proje ufise mu buzima bwawe, kandi ufise uri kuraganisha ibintu, bigatuma uyu mukobwa aguma kwiyumvira ko cyane gusumba abandi bamubaza
aho bashaka gusohokera, amakurere akunda, ibintu nk'ivyo. Ariko ibibazo bituma umukobwa atangura kwiyumvisha ati yamara uyu musore arafise gahunda, kandi umukobwa hazogutega ugutwi. Hanyuma umukobwa azokwishura, ahejeje kukwishura nawe uce ugerageza umwishure, umubwire uko ubona ibintu kugira ngo mushobore gukominika. Ntuzomaze nk'umwigisha n'umunyeshuri, ahubwo muzogire ikiyago hagati yanyu, umubwire uti je ndabibona uku, je mbona nohitamwo uyu n'uyu, kugira ngo yumve neza yuko muri kumwe kandi muriko muraganira. Nubona uriko uramuyagisha ukabona iciyumviro cawe urakimubwiye aracishijemwo aratwenze, uzomenye yuko uriko uraza, uriko urafatisha buke buke. Ikibazo ca gatatu co kubaza umukobwa ngaha mukakiganirako ni ukumubaza ngo eske wipfuza urugo rwawe ruzoba rumeze gute? Iki kibazo abenshi abakobwa barakunda ko bakibazwa kugira ngo avuge uko yumva ibintu ashaka n'uko abona ibintu. Ntazokwishura ati je nshaka urugo rumeze uku n'uku n'uku n'uku, hama nawe uca umubwira ati aho nyene nanje je mbona ko nogira urugo rumeze uku n'uku n'uku n'uku. Hama ukagerageza kurasa ku ntego, ukagenda kuri vya vyiyumviro vyiwe kugira ngo abone ko umushigikiye, abone ko muri kumwe. Ibi bintu bizotuma umukobwa atangura kukwishimira, akavuga ati wow, ubu ngiye naronka umuhungu duhuza. Rero iki kibazo iyo kubajije umukobwa amaze gukura ari mature mu mutwe kandi afise ivyo yipfuza, hama akakwishura nawe ukamwunganira, ibi bizotuma usigara mu vyiyumviro vyiwe. Naho wogenda ni kwa kundi uzabumva ngo urya musore yarambeshe ngo ambeshe urukundo, ni umusore aba yamubajije ibibazo hanyuma akamuheba. Iyo umukobwa umubajije ibibazo hanyuma ukamwima umwanya, ukamwima igihe, biramubabaza cane, kuko abavuga ati uyu musore yari afise intumbero naho yanse kumvugisha. Ubu bijya bibazo agiye kubibaza abandi, canke imigambi yari afise agiye kukisa n'ubundi usange umukobwa agumya kwiyumvira. Rero ibi bibazo ubibaza umukobwa, hanyuma uwo mukobwa akaguha umwanya, akagutega ugutwi, kubera ko aba yumva ari uko ufise intumbero kuri we. Ikibazo ca kane ubaza umukobwa bikarangira uyu mukobwa agumya kwiyumviraho cane mw'ino minsi tugezemwo, ni ikibazo kivuga ngo nibihe bintu uzofatirako mu guhitamwo umuntu muzobana canke umuntu muzubakana. Iki kibazo niyakwishura ukabona ariko arakwishura aguhaye fact zifadika, nawe nk'umusore w'umunyabwenge azoba yateguye, uzogerageze kumwunganira, umubwire uti jewe nipfuza umuntu ameze uku ameze uku. Hanyuma uzoca uraba nimba umukobwa muri kumwe muriko muraganira adateye neza canke atari ikirenga, uzumubwire uti nk'umusore yateguye nyene nk'akantu k'ubwenge, umubwire uti yamara jewe sinipfuza umukobwa w'uburanga canke umukobwa asa neza cane, ati wapi, ahubwo jewe nipfuza umukobwa afise mu mutwe, umukobwa afise vision, umukobwa yateguye. Ibi bizotuma umukobwa muriko muraganira yumva neza yuko uriko uramushigikira, canke yumva neza yuko wamuhisemwo, bitume agukunda cane, kubera ko wamaze kumutegura mu mutwe uvuga yuko udashaka umukobwa ateye neza cane canke afise uburanga, ahubwo ukeneye umukobwa afise mu mutwe. Bizotuma umukobwa kwishiramo cane, avuga ati uyu musore yankunze, umusore yanyishimiye, kuko uzovuga ati afise nka size yawe, ati risi vyoba bimaze, vyoba bikwiye. Rero aka kantu nako muriko muraganira kuri iki kibazo uzugacishemo nk'umusore, kazogufasha cane gusiga uromaritse histoire mu mutwe w'umukobwa. Rero nimba wumva yuko iki kiganiro canke ibibazo biriko biragukorako, canke ibibazo ari ukuri nawe wumva umenga birafise ingirakamaro mw'ino misi, ugende muri commentaire utwandikire twumve ko tubihurizako. Hanyuma ikibazo ca gatanu arico ca nyuma ukwiye kubaza umukobwa, urakwiye kumubaza ngo nikihe kintu umugabo wawe yogukorera kikakubabaza cane bikakugora kuzobabarira. Umukobwa numubaza iki kibazo bizotuma umenya ikintu akunda n'ikintu yanka, ariko ureke kubaza abandi ngo mbe ngukunda iki wanka iki. Ibibazo vyaramaze guta igihe, wewe umubaze mw'ubu buryo azoca kubwira ivyo yanka n'ivyo akunda. Rero nk'umusore uzoca umubwira uti nanje biba bimeze uko, uyu mugore ankoreye ibi n'ibi 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 sinovyihanganira, ariko mukagira ikiganiro hagati yanyu bigatuma umukobwa yumva neza yuko uri kumubaza ibintu bizima, umukobwa akayumva neza yuko uri kumubaza ibintu vyo muri kazoza, ibintu vyo muri fitire, ko aba yipfuza kuzogira urugo. Hanyuma akantu ko kongerako ukaca umubaza uti mbega wibonahe inyuma y'imyaka nk'itanu canke itandatu.
aka kantu kazotuma akubwira ati nibona nshaka kuzoba mfise urugo, nshaka kuzoba mfise abana, nawe ukaca umwunganira ati sha nanje nivyo nipfuza. Uku uba uriko uradaraga ku bwenge kandi uba uriko uriyugurura inzira vyoroshe cane ku buryo bitazokugora cane kwirigura mwinginga umubwira ngo bimeze uku n'uku n'uku n'uku, kubera yuko bimwe bimwe azoba yavyishuye kandi azoba yahejeje kuguha inzira nyayo yo gucamo kugira ngo ushike kuco wipfuza. Rero ibi ni ibibazo vy'ubwenge ukwiye kubaza umukobwa bikamusigara mu mutwe, agataha avuga ati uriya muhungu kabisa afise gahunda mw'uyu muji, atandukanye n'abandi twahura bamaze amakurere nkunda, aho nkunda gusohokera, ivyo nkunda kunywa. Ivyo ni ibibazo vy'abana canke n'ibibazo vy'abantu basanzwe ata gahunda bafise. Rero ibibazo ukwiye kubibaza umukobwa nimba ufise gahunda, bikamusigara mu mutwe, naho azoja ahandi canke azohura n'abandi bantu azovuga ati je narahuye n'umusore ambaza ibibazo bizima ko numvise umenga afise amaproje. Rero nimba wakunze ibibazo canke wakunze iki kiganiro, ugende muri commentaire utwandikire nimba tubihurizako, ushimwe akantu k'akariro canke utubwiye nawe uko wumva ibintu. Mwakoze kumva iki kiganiro jewe wumva ni Roy Juif kuri Juif LG. Mubandanye mukora subscribe, mutanga n'ivyiyumviro na like, ntimuyibagire. Muri abantu b'agaciro kuri twebwe. Ciao ciao.